Turabasuje mwese aho muherereye tunabararikira gukurikirana inkuru zo mu misozi miremire ya Minembwe zo kuri uyu wa gatanu ku minsi 21 y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa 2025. Amakuru tubafitiye nuko ubutegetsi bwa DRC hamwe n'abambari bayo bakomeje kugaba ibitero by'indege mu misozi miremire ya Minembwe. Nyuma y'ibitero by'indege zo mu bwoko bwa drone byagabwe mu Mikenke na Rwitsankuku mu masaha akuze yo mu ijoro rya na gatanu buca ari n'iposho na niyinga buca ari n'akazi rimwe, ejo na kane ku minsi 20 y'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka, indege zo mu bwoko bwa Sokoyi zagaragaye zizunguruka mu kirere cyo mu misozi miremire ya Minembwe. Izo ndege ejo zikaba zarateye abaturage kugira impagarara mu mitima bibaza impamvu y'izo ndege, bibaza byinshi ku bijanye n'indege zikomeza zizunguruka mu birere byo mu karere ka Minembwe. Uyu munsi wa gatanu ku minsi 21 y'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka, izo ndege zo mu bwoko bwa Sokoyi zikaba zarashe amabomba abiri, rimwe rikaba ryaguye mu Mikenke ahitwa kuri antene, aho ni muri secteur y'Itombwe teritware ya Mwenga. Irindi bomba rimwe rikaba ryaguye Rwitsankuku. Ibi rero bikaba byabaye mu masaha 6:45. Abaturage bakaba bakomeje kwamagana ibitero bigamije kubarimbura bikomeje kubagabwaho, bavuga ati natwe turi abakongomani nk'abandi, kubera iki twebwe ibi bitero bikomeza kutugabwaho. Ibi bitero rero by'indege zitandukanye bikaba bikomeje kwiyongera nyuma y'ibindi bitero byo ku butaka byagabwe n'ingabo za FARDC hamwe n'abo bafatikanyije abarundi FDLR, Mai Mai n'abandi. Bikaba byarabaye muri uku kwezi kwa 11 mu byumweru bibanziriza ukwezi. Akaba ariyo makuru twari tubafitiye ku manywa, turaza kubagezaho n'andi makuru.